turacasigaje nk'ingingo zibiri inacancane ingingo ikomeye cyane kwa Real Madrid arane tugira tuze ko turanasigaje n'ingingo kwitwa Pedro Gonzalez bigaragara nka umenga si mupira w'amaguru yatangiye kumufata nko witwa Rodrigo Cascante on ivuye gutahukana Ballon d'Or no mwaka ariko tuze kuri Carlo Ancelotti nyuma yo gutsindwa ndetse ni nyuma gato yuko equipe yitwa Arsenal musezere ku gikombe cha UEFA Champions League muri kimwe cya kane gishica nyuma imutsinze match arena retour akaze k'umugabo witwa Carlo Ancelotti katanguye kuja mu bibazo ndetse birasa nk'amahirwe ya mbere yarasigaranye yuko equipe yitwa Real Madrid umugirira icizere akaba yanaguma muri no equipe ari kubanza agatsinda equipe yitwa FC Barcelona mu rukino ogwanyuma ngo bari ku munsi wa gatandatu ariko navyo biza kuba vya bakimara gutsindwa na Barcelona 3-2 statement zasosa muri equipe yitwa Real Madrid zemeza ko umugabo witwa Carlo Ancelotti ino saison irangira muri equipe yitwa Real Madrid ari bitasoka uno musi ho hana statement zemeza yuko uyu mugabo agiye no gusezerwa mu buryo bukomeye cyane muri equipe yitwa Real Madrid ku rukino rw'nyuma rwa championnat bivuze ngo ku rukino rw'nyuma rwa La Liga yayitwara atayitwara arasoka muri equipe yitwa Real Madrid basizeho points zigera nko kuri zibiri iya mbere ni yuko agomba gusoka saison iheze umugabo witwa Carlo Ancelotti point igira kabiri kwa Carlo Ancelotti nuko umushahara wiwe usigaye kuri contrat w'umwaka umwe yarafise kuri contrat mugeza muri 2027 2026 nako rakoze uyu mugabo equipe yitwa Real Madrid uyu mushahara azoronswa neza cyane ariko kandi ku rukino rwa nyuma azoreka ramenyereza muri La Liga kuko bimaze kuba official kari busoke muri equipe ubusi bivugwa official arasoka muri equipe ya Real Madrid saison irangira Real Madrid yanateguye kumusezera mu cubahiro bamukorera cyo bita head d'honneur bakanazana ibikombe byose yatakanye kuri no era yiwe nshasha muri equipe yitwa Real Madrid bakabimusezeza bikanemezwa ko yamaze kuronka offers cyane guturuka mu gihugu ca Brazil ariko nibajije kazo kimwe ubwo Carlo Ancelotti ntashobora kuba yaratevye kugenda muri equipe yitwa Real Madrid ko bisa nkaho no mwaka ariko arabaganisha kuri saison branche yuko umwaka urangira atagikomena keme ino equipe yitwa Real Madrid itahukanye ikibazo canje nivyegiye gusoka muri equipe yitwa Real Madrid saison irangira ariko ubwo ni yari yaratevye gusoka muri ino equipe ko bisa nkaho ko basize kumangetengete yuko umwaka urangira atagikomena kimwe batwaye kuko icari hafi bigaragara ko yari kuronka carike kuri Barcelona ariko nacara kibuze Ligue des Champions sezerewe no muri La Liga bisa muri n'uwambe ibitangaza La Liga ni gitangaza cyane gusumba ubumenyi ubwo Carlo Ancelotti nivyo agiye kugenda muri equipe yitwa Real Madrid banateguye n'ibintu nani bagiye kaponga komeye cyane mu byo bamutekaniriza nuko buriye bamwemereye ko naheze ivyo gumenyereza akaritaringa donc akagira retraite aragaruka kwitwa ambassadeur wa equipe yitwa Real Madrid ubuzima bwe bwose bivuze ngo nyuma yuko ari buhebe byo kumenyereza Carlo Ancelotti mumenyereza bigize umwuga azomwe mu bagabo bakomeye aragaruka n'ubundi muri equipe yitwa Real Madrid n'ivyari bisanzwe nko twakomeje kuvyibaza tuzi ubwo Carlo Ancelotti haronde yo kumenyereza hari kindi gikorwa yoshobora gukora muri equipe yitwa Real Madrid ko biganagara nkaho umenga nawe yamaze kubuwa equipe nubwo rero agiye gusoka muri no equipe saison irangiye azawe mugabo ntiyari yaratevye gusoka muri no equipe ko bisa nkaho abasize kumangetengete yuko no mwaka urangira atagikombe na kimwe equipe itaoka ntibari baratevye kumusezera Carlo Ancelotti kumbure kugira ngo rino hombe bisanzemo byo kuba bomara umwaka kumbure badatahukanye igikombe na kimwe amazinda ntarahera kuri La Liga ariko ntibari baratevye gusezerera umugabo witwa Carlo Ancelotti agiye kugenda saison irangira dufate ibintu bibiri equipe ya Real Madrid dufate na Carlo Ancelotti peut-être twongere ko n'isi y'umupira w'amaguru bugiteye cyangwa ubugimeze Rura unabonye yanditse muri commentaire ati baze equipe yo muri Maison Blanche ikagira saison blanche sinzi kwazo cyaba muri blanchisserie cyane rero tugaruka kuri Carlo Ancelotti bivuze neza ati ubwo niyo yari yaratsevye gusoka muri ino nzu eske abamenyereza iyo bakoze vyiza mu migwi basoka gute ubwo Real Madrid nigomba gusezera Carlo bivanye nuko iriro konesa ivyo Carlo yayikoreye mugabo wazuba soka arico yagiriza kugeza ubu sinibaza ko karazoshimirwa uno mwaka ivyo yakoze ahubwo Carlo arashimirwa nk'umwe mu bamenyereza beza equipe de Madrid batunze wanashima afite ibikombe byinshi
gusumba kumva ngo rumenyereza afite ibikombe byinshi ariko kandi asize akantu. Ibaze uramusi gusezera umuntu umusezera umwicubahiro ku bwa kahise gusumba kuba bize ngo ni esheke kahise kiwe niko kamugira uwari n'ivyo mugabo kandi ibaze nk'ubu Carlo Ancelotti yaba yaragiye gusezera kwa Real Madrid afite La Liga canke iyi Copa del Rey yabwirageje kuvuga saison blanche. Fata mu mwaka wa 2023 2027 ndetse yaragarutse atwara Ligue des Champions 22-23 Madrid je Maroc ari saison blanche batwaye Copa del Rey batsinze equipe ya Osasuna mugabo hari uwoba yarigeze avuga ikintu nakimwe ko Carlo yasohoka kwa Madrid oya meme no kwa Manchester United cyakubifate buri umugabo yitwa Eric Ten Hag yarirukanwa kuva kera ariko urabona ko gakombe ka FA Cup yatwaye yatse Manchester City kararemesheje imitima y'abarongozi ba equipe ya Manchester United bavuga ati reka tuma amahirwe atangura na equipe sezo kumbure hari utuntu tutameze neza twomugura abakinyi n'ibindi bikagenda neza yinziza abazirkizi Matis Doleit Said Mazlao n'abandi mugabo kandi ubundi musaruro agira gute urabura ariko wibuke akantu katumye mugabo yitwa Eric Ten Hag aguma muri Manchester nuko yagerageje gusova saison blanche kandi nibuke ko ku munsi wa gatanu n'imbere yaho gato bimwe mu bintu byariko biravuga hari amakuru amwe yavuga ko Real Madrid swat irinziza umugabo yitwa Xabi Alonso mu gihe bigaragara ko umugabo yitwa Jurgen Klopp bari bashaka adashaka no kugira ibiganiro canke se yumva muri wa hataragira ko agaruka kumenyereza kuko yavuze ati nta intention mfise yo kugaruka kumenyereza ndajyoye muri iyi societe ya Red Bull ndimo. Ibi wavyari bitanguye kuza bivuga ngo Real Madrid ishobora kwindukiza kwijambo wanashima Carlo Ancelotti kiguma muri Real Madrid kandi ndabona byari kugira ingufu igihe cyose ko atwaye Copa del Rey. Unibuke ko nawe yabivuze nk'umuntu ufite confiance avuga ati nimba twifuza gutwara ibikombe bibiri Copa del Rey na Champion tugomba gutsinda Barcelona bivuze ngo kumbure byari kugira impact mugabo ibi nibi umugabo yitwa Carlo Ancelotti yabayemo abona ko bigoye kandi cyatweretse ko ari umwe mu bamenyereza bakomeye nuko yatweretse ko ashobora guhangana n'ibi bihe bigoye kandi agira gute akabitsinda mugabo umwanya wo gusohoka Madrid kuri Carlo Ancelotti individual bamumenyereza wari warageze ariko kandi na equipe ya Real Madrid nka equipe ikeneye impinduka yo kuri yo nibaza ko nyuma ya resita y'uno mwaka harageze ko Carlo agenda rero ibaze kuba equipe imaze kuromarka ko ageze kugenda mugabo wewe hari harateguwe ko nako wari utegerezwa ko waragiye ukanga kugenda twarabigarutse ko harwandi y'amakosa individuel nk'umumenyereza amakosa ugiti ciwe arafisa yandi makosa yagiriza equipe mugabo kandi muzi bigoye ko yagiriza equipe ko izo condition remeye kuzikoreramo nimwe randira kunda kuvuga uratangwa ubona ko ataguriye abakinyi hageze mu kwezi kwa mbere n'undi baguriye abakinyi mugabo mwitangaza makuru amawizeza abantu ko muri finale iminike nutagerayo equipe nyene nizotangura gukondana izokona nk'umubeshi mugabo kandi individual man ndagiriza ibintu biri Carlo Ancelotti tactique cyangwa se uburyo bw'imikinishirize yiwe ni ibintu bishaje nkongera ko harwande y'ubujya bakini ibintu ubona umengo no munsi n'ibintu badatahura canke bidafashe bitagira ishusho harimwo no kuba umugabo yitwa Carlo Ancelotti atagiye araho umwanya bano bana bitwa Bardagure na Brahim Diaz n'abandi kuko abantu bose baravye match ya Clasico bakuye ubwazi kuri Bardagure nk'abantu mwe oya ni mutengeneza umugabo yitwa Carlo Ancelotti n'ubu je ndabisubiramo muri equipe ya Real Madrid bon en fait iyo wemeye kugwa muri ambiscade iyo ambiscade ukayigwamwo rimwe kayisimbuka rimwe ukayisubira ukayisimbuka nirigira kabiri ugasimbuka n'ijya gatatu umuzi wa kane iyo ambiscade guhitanye ntuzoza kuvuga ngo hari igihe nari narayisimbutse byose bijaho gatwe kawe. Ancelotti yisezera afise amakosa de sa part mugabo pare nini n'ibice 80% amakosa nayo mugabo yitwa Perez uno munsi Ancelotti afise equipe yitwa Real Madrid mu myaka 10 bafise Champions League zitandatu kuva muri 2014 kugera no munsi bafise Champions League zitandatu sinzi rero nk'umwana w'umuntu wicaye ahantu ugashira kuri balance ivyo bintu imyaka itandatu imyaka ibikombe bitandatu mu myaka 10 ni equipe idatakaza mu gihe rero equipe idatakaza equipe irinze tunga umukinya akaba mwiza uwo mukinya agomba guhora mu kibuga mu gihe umuvisi agomba guhora mu kibuga je no munsi wanashaka nabonye urukino rwa Clasico ndasubiza ubwenge baravuga ati Ancelotti wararyamiye umwana yitwa Ardagirere mugabo kuryamira Ardagirere il avait raison kubera ko biragoye kumva ufise umugabo yitwa Chouameni akomeye ufise Feda akomeye ufise Jude Bellingham akomeye na Ceballos biragoye kumvisha abantu ko baje kurondera umwanya wa Ardagirere mu gihe ufise bamaze kugukonvenka haba n'ubundi rero ushobora kuzana umuzi ukabadesi canka kabitora
Ancelotti yakoreye mu kintu cyo kumva ngo ico equipe isiguye no kurondera ibikombe kandi abagomba kurondera ibikombe nababeza mfise abo beza bacho baramudeseva deception yahawe nabo beza yanka kuyibona abagumanira iciza avuga ati nejo vyokunda Kylian Mbappe, Vinicius Junior nabataka bonye n'ubwaba ari babiri bari capable gufata equipe yariyo yose bakayitsinda ibitsindo bitanu ari babiri equipe yindi abasigaye bariko barabafasha mugabo bizo bitsindo bitanu kabibaza Mbappe na Vinicius Junior yego mugabo baramudeseve yarabaye desi n'imvune ya Carvajal yarabaye desi n'imvune ya Ferland Mendy kubura Carvajal ukacoyishimira Vasquez yarabaye desi n'imvune ya Eder Militao imbere yuko aza kuba dozo n'umwana yitwara Hura Senzio wibuke combien de fois Chouameni yakinye muri Axe Central abafana bare badira kuvuga ngo Ancelotti abiciye equipe nta yindi shwa mugabo no muzi hageza ahantu equipe rero Madrid muri bikombe na Strago zatanguranye na equipe kubera ubwo abarongozi batamuhaye abakinyi ako harimo ikintu bita kuzirarande kuko sinansa bizize mugabo kwizira Hazard gatoye kwizira kwa Ancelotti kuri mu bimusohora Madrid ariko dufaje ukwizira kwa Ancelotti nivyo Perez yamwimye ivyo Perez yamwimye bifise inguvu fois 10 bitumye Ancelotti bwiwe yo kwizira je mvuze kwizira wanashima Jesima ipwa ibizize byo kuri tapi byo kudakinisha abana n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo dufate individual bango mumenyereza nimba umugabo yitwa Jurgen Klopp yishuzwa byinshi mu isi y'umupira w'amaguru harageze igihe akavuga ngo je ndasezeye ibyo kumenyereza Liverpool nagerageje ndabaye ibyo nshoboye ndigiriye ni muto kuri wowe Carlo Ancelotti no musi agira umuntu ambwira isi y'umupira w'amaguru yishuza iki Carlo nacu isi y'umupira w'amaguru nk'umumenyereza yishuza Carlo Ancelotti none nimba ufise ingingo yo gusohoka Madrid cyangwa yo gusezera nk'umumenyereza muri equipe ubona ko igomba kukunaniza ukagira ubwoba bwo gufata iyo ngingo urumumenyereza urizize jenda zamenyereza benshi Zinedine Zidane nyuma y'ibikombe bitatu bikurikirana yarabwiye Real Madrid ati mu buryo bwa gituruma kati ndagiye arasezera equipe ya Madrid nubwo yavuye agaruka mugabo yaragiye kandi rijya agenda agiwe ryaje kwemeza isi y'umupira w'amaguru ko nyuma y'igenda rya Zidane batakaje Ronaldo n'ibindi equipe ikeneye kubakwa bushasha biriya vyemeje buri wese ko Zidane asohotse abona ko ari ikibazo cyangwa yari agategura ari kuzogwamo nuno munsi umugabo witwa Carlo Ancelotti mu mwaka weze 2024 igihera equipe n'ibyiringije Mbappe mugabo warondeye Harry Kane bari baragwaye Jose uragerageza kumukoresha usubiye gutwara Ligue des Champions kubwa organisation kubw'ingufu nyinshi gwawe gusumba izo equipe yagwaye niki cyari gutuma Carlo adafata ingingo yo gusohoka Madrid kugira ngo yemeze isi y'umupira w'amaguru ko hariho danger imbere yiwe eregi ishusho no musi Carlo yarayibona yatanguye saison abona aba défenseur afise abona ko Carvajal hageze kasubizwa mbwa atarasubirizwa abona ko Thibaut Courtois agize riptide gama croise tayisubirijwe abona ko umugabo witwa Ferramendi kariyeri ikirahera Fran Garcia niwo mwizera n'umukindo class mondiale wapi abona ko muri Axe Centrale Alaba bisa nkuko yavuye muri projet ya Madrid abona imvune z'urutavana ko buri wese yararabisha amaso yiwe ukabona ko ubukomezi bwa Madrid menga bubake kuko bazanye Mbappe ukumva ko ushize Mbappe hamwe na Bellingham na Rodrigo Gozi na Vini menga bazoca bakina umupira all football samazina ivyo rero nivyo vyakoze ku mugabo witwa Ancelotti mugabo uruko buryo Mbappe yinjiyemo ntiyinjiye Ancelotti avyifuza nkuko Perez yavyifuza Perez no yifuje Mbappe gusumba ko Ancelotti amwifuza mugihe rero umaze kubaronka nubwo yabayinjiye utamwifuza urabizi icyo ashoboye kandi cyashoboye asanzwe ufise n'abandi bari capable kumufasha kuko nabo bafise ico bashoboye mu gihugu bushoboze bw'abagabo barenga babiri bamaze kuhaba hakaciyongeramo Jude n'umugabo witwa Rodrigo Goz umumenyerezi wari we wese agomba kubanza agategura bano kandi nibamuha umusaruro inshuro imwe bakayimwongera inshuro ya kabiri acaba novuga ngo acaba atashe kuri bo akabona ko ari we musaruro wa equipe agomba kwifuza azohurondera muri abo nyene mu gihe rero badaciye bahozako bizomugora gusubira kuvuga ngo reka nzure nicarike Mbappe canke nicarike Vini ndondere koje hagati ya Enrique na Rodrigo na Mbappe canke na Vini nk'umutacticien sinibaza ko wobona ibinogo biri muri equipe ya Madrid mbere ko ise zitangura biragoye nk'umufana mugabo nk'umutacticien umuntu yicara kiga equipe yiwe waho ndigeze kutwemeza ngo 2024 mfise equipe nza gusumba 2023 kandi yatakaje Benzema akabiprova kuri tapive ni nawe yari kuza akatwereka ngo 2024 nubwo nije Mbappe mfise equipe mbi paraporo na nifise muri 2023 kuko natakaje Cruz kandi Carvajal arushe kandi Mendy byaraheze kandi David Arabasinge mufise akatwemeza ko kuko ibi yarabibona
nimba abantu babona Madrid ikintu yatakaje organisation n'ibihengeri by'abakinnyi batasubirijwe defensive nimba ubibona rero niho nagarutse nkavuga ngo Carlo bamutakambira yongereza amazero n'ibindi hari objective yo kujera runo gwaruka rw'abastari bakiri bato bato mugabo ubona ko bashobora kuja muri equipe yari yose kwisi bagakina canke muri equipe yose bifuza ko ku myaka 18 19 20 Jude Bellingham ni umustar Mbappe myaka 26 ni umustar do classe mondiale Vini myaka 20 ni umustar Rodrigo niko kuko nono ugiye kurana burondera abacwamini baguzwe miliyoni jana bakamavinga kwa profile zirenze ukabona ngo Madrid ni equipe y'abastari keneye Carlo kugira ngo agere aba bastari mugabo tukibagirwa ngo equipe naho yo bifisa abo bastari bagendera kuri organisation integuro y'iki ya equipe iyo neguro rero sinibaza ko itagaragarira umutacticien nka Carlo Ancelotti atabona ko atakaje Toni Kroos ariko atakaje ikintu gikomeye atabona ko igihe aba ba defenseur batazobaronka ko barushe kandi barashaje batasubirijwe azogira ikibazo rero ndayibona ko Carlo yarafashe risk ikomeye kandi yikunda twari gushimangira twemeza ngo numenyereza mwiza yaranze isi y'umupira w'amaguru mugabo uramuzi byaranze turabona ngo ku bice byinshi kwijana hari risk yafashe Carlo Ancelotti atari gufata jewe umugabo yitwa Carlo Ancelotti yafata risk yareka hari abafata risk zigakunda hari abafata risk zikanga ivyo Ancelotti yahaye Madrid n'ivyo Madrid yahaye Ancelotti ntibigereranywa bo ntibigereranywa ariko uno munsi Ancelotti n'umumenyereza mukuru gusumba ivyo Madrid yamuhaye Landry wallahi nibiri normal kugira ane blanche nibiri normal kubera iregeri equipe haza Vinicius na Rodrigo na Bellingham erega nibiri normal kubera equipe twamenyereye itwara ibikombe deje ne equipe itwara ibikombe none munsi baze muri access central nibiri normal uvunikije David Araba nako wari umufavori imbere ya mugabo ibaze uvunikije Del Militao tutinane aragiye usigaranya Antonio Rudiga burya Rudiga ni ko abantu dukunda ibiryoje bihoraho sino Rudiga abakunzi ba Madrid bari kuba batangugira ngo bari kuba batangugira makenga hakiri kare ukinishije umukinya avuye kwa Tuchel kinye two team saison Premier League Champions League urukino goze Rudiga daze mu kibuga aji Madrid umwaka umwe ntakinye mugabo minsi yose Rudiga yatanguye mu kibuga kwa Madrid buri munsi wagomba kumenya ngo Rudiga agomba kwizanga mu kibuga kandi Madrid ni imwe mu equipe kine ibintu bigusaba gutanga inguvu nizo wibikiye nizidashoboka kazira aho nega niyo ngaruka ukakibura rero linye defensive ukifata risk yo kuguma ahantu kandi ubona ko bidakunda wabahaye ibirenge ivyo bo bavuga irika gufata risk ya Ancelotti none umunsi wo bakubwiye toke PJ Classic FM bararondera umukozi uzokora ntibazoguhemba woza none umunsi Carlo mugabo nimba woza ugakora uzi kuzohembwa bakaguherana twaca tuvuga ko ikosa ari ryiwa Carlo acatinye ushomeri uno munsi Carlo yo kwicara nanje zimwe mu yatse ofre za Brazil ya bimwe yagize Carlo Ancelotti nukwemera akazi mu gihe abona ko hari imbogamizi zituma akazi atazogakora neza kandi izo mbogamizi zibonekera we gusumba abandi bantu ikintu gihari Mbappe tukabona umenye bizoba muri ikintu gihari umuntu agiye kudandaza urashobora kurangura ibintu Mike ubona yuko Papa Perez tuko turamuvuga atamuye abakinnyi mugabo Papa Perez ndi karamwirukana ari muri equipe nivyo bivuze ngo wewe wemeye akazi ukagahabwa na boss wowe urashobora kurangura ibintu kuko boss tazomwirukana ariko ufiswe kwirukana umwanya mu gihe ivyo wakora ndavyumva bitari ko bigenda erega pressure y'ubuzima rega birora dufata garo mu Mike naje nakora kuri Classic FM ujuja kwicara kandi ugifise byinshi cyo kubaka mu buzima urafise ubwo bwo gutagaza akazi ko kuri PJ wona sinya contrat imwe ngorane ariko wowe alafe gusuronka ko gashara kawe mugabo no munsi witwa Kilo Mike wanditse amateka mitangaza makuru y'igihugu cy'u Burundi wemvestije mu bindi bintu bigiye bitandukanye bimwe n'amahera wakuye mu itangaza makuru ari kontu udashobora gusinya ari kontu udasinya icyo nacyo warashaka nanje ndemeza ko bamwe mu bantu bamufukamye mu nda gushika tubona no musaruro muri equipe yitwa Real Madrid umugabo witwa Carlo Ancelotti c'est bien le umugabo witwa Florentino Perez aho hantu tukimara kuhumvikana Ancelotti ntacha tahaye Madrid kuko Ancelotti abo yarafise uno munsi mediane ya Madrid je nakunze kubivuga kenshi ratakaje inguvu zayo yari umugabo witwa Toni Kroos mu gihe umubuze abo fise bashobora kuba bahakavaringa ukacuza basambura tantura mujana kuri kabiri umwe uramuzana muri access centrale uragira go turamuzana kuri gatatu ivyo vyose biriko biva mu kukuntu ataguriwe abakinyi rero utaguriwe abakinyi ukabuzingo mfise equipe ya Madrid ariko baba defenseur bafashe gutwara bikombe n'ubundi ndabafise yatanguye Cesar afise Carvajal yatanguye Cesar afise Militao yatanguye Cesar afise Rudiga yatanguye Cesar afise Mendy sibo batwaranye ibikombe mu mwaka uheze ico cizere woreka kukibagirira gute mu gihe hari ibikombe baguhaye mu gihe rero imvune ziciye zizamwe atabandi bakugura ufate ko imvune zitaje
dufate ko imvune zitaje eske uno munsi ubu nyene tugeze sivyo ikinogo c'umugabo witwa Toni Kroos ni gihari kirahari no gutora umukenge nka Toni Kroos mugabo projet iyi ni projet yatakaye kwa Madrid Hazard ikinogo ca Kroos kirahari mugabo twemeranye ikintu uno munsi mediane ya Madrid iyo aba basore bane bararonse stabilité umugabo yitwa Aurelien Tchouameni na Federico Valverde na Jude na Ceballos nubwo atawosubirira Kroos arimwo Carvajal yabari kuri kabiri na Eder Militao burya rero Madrid bimeze kuno none bagira stabilité gute kandi reka dufata ko rugenda kwa karonko kwa nico kibazo c'imvune rero ndiko nakubari yo kwijaja arikumva ko kumwakuza igomba gukorera gusa ku mugabo yitwa Pogba na Inigo Martinez gaciye kura nka Ronald Araujo n'izundi mu defenseur soit Ronald Araujo arahaguma soit Ronald Araujo arasohoka mugabo hazundi mu defenseur ari capable yo gukombla vide mwanya Inigo Martinez kuko aracaje arikata ingufu zirenge izafise wowe gututagira makengu ufise Carvajal no muri 2023 byasa ko equipe iriko ganyuma y'akazi bakoze muri 2020 bagarutse 2024 batanza kandi randi nimutogira ubwoba ufise Carvajal imyaka 30 na atanze ingufu zirenze muri no myaka 3 iheze twarabonye ko isezera giwe cy'umupira w'amaguru rigeze nimutogira ubwoba utanguye seze ufise uyu Mendy arushukuraho nimutogira ubwoba atakaje Toni Kroos nimutogira ubwoba bwa Thibaut Courtois amaze sezo tutafise mwakweze kandi yagarutse agomba gukina 90% et plus za match zawe none kugira ubwoba ntiyasavye abakinyi Perez yarabamuguriye uno muzi nimba Perez atakuguriye abakinyi uri Ancelotti danger urayibona imbere danger urayibona mugabo kuba muri danger nta gihe yabaye muri danger agatwara ibikombe yari baye mwatwara ibikombe none gahazi wowe usoye Benzema ukaganya umugabo yitwa uyu Joseru ivyo bintu biragereranye mugabo Joseru wamutwaranye ibikombe n'ubu niyo twara ibikombe uno munsi ibirga niba ariko biravuga ibi niba biravugwa mugabo le danger qui était là uno munsi rero uwo ni ukunda kwivuga neza ati iyi Madrid je mbonye kuva mbaho nubwo basiragorinze uno mwaka mboye Madrid bidakunda kwisiragoringa no kuvuga ngo nimbi paraporo izindi ibi rero iyo atwara ibikombe ndimbira equipe yimera kuno mugabo bigatwara ibikombe Ancelotti ntitwamuvuze mugabo birahari no munsi nani bikombe iri kuratwara tuvuze Ancelotti ariko bigomba kumenya niko bigomba kumera mugabo rero yari des choses ubu ni Perez gusumba mu menyereza aho ni twemera ari ibintu bibiri ukuritiranye Perez ku giti ciwe nk'umuyobozi wa equipe nakano ku giti ciwe nk'umumenye n'ivyo amaze kugera ko mu mateka y'umupira w'amaguru jewe aho nanje niho magara kuko umumenyereza n'ibintu birasara hariho saison nziza aho abantu bose bazogutera amashuka hariho na saison mbi aho zirukanwa kuko umumenyereza equipe rishobora guhagarara ngo igire kwirukane mu gihe bitanze bimeze neza ugomba kuba jewe simuhagarara garandre niko si umupira w'amaguru niko society imeze iyo ukora neza abantu bagomba gushima kuko uba ufise deficit nziza cyangwa se uri kuri calibre nziza gutuma ukora ibintu neza ariko kandi nukora ibintu nabi mbere yuko barabica biguteye barabonye ni gukora ibintu nabi ivyo rero ivyo muri football niko bimeze Mike je ndakubwire sindiko mpagarara nshimangira ngo Real Madrid igumizeho Ancelotti ego Madrid turavye ivyo bariko bakina no mwaka barageze kugerageza ko bagerageza izindi challenge bakaraba system de jeu igahinduka Ancelotti yaratwaye ibikombe vyinshi atagira system de jeu akinamo mugabo ico kumbwira ngo Real mbi yino saison ya Ancelotti aho nta muntu twohuza nta muntu twohuza kadukomeza Real mbi ni Ancelotti no saison bivaye nuko ari we ayimenyereza umumenyereza wa twese twarabibonye mugabo yarafashe risk twamugarutse ko individual bamumenyereza eske byarashoboka ko afata ino risk abona ibintu nk'ibi byo kwa muri Real Madrid atacha tayo umupira w'amaguru anavisa na ofre muri Brazil atagiye kumushome yarateguye sho no kwasiga umwana we David Ancelotti of course nuko rero bikaba biri officiel uyu mugabo w'umutarana imyaka 65 amenyereza equipe yitwa Real Madrid agiye kuyisohokamwo mu mera azino saison Real Madrid reka bateguye byinshi harimo kumusezera ku rukino rwiwe rwanyuma muri no saison muri La Liga bamuzana n'ibikombe byose yatahukanye ariko kandi banemeye kubw'ivyo yakoze apani vyakoze banemeye kumuhereza umushahara we wose umwaka warusigaye bakamutekera ariko kandi banamwemereye kugaruka i Madrid mu gice cyose Yoba arangije ibijanye no kumenyereza mu mupira w'amaguru ndavuga umutaliyano imyaka 65 Carlo Ancelotti amenyereza equipe yitwa Real Madrid ku 139 dukomeze gushimira cyane abadukurikiranye mwese.